ntambara yaraheze ino ntambara yaraheze ku muheto iriko igwanwa kidiplomasi hariho amarobingi ariko arakogwa n'ibihugu bibiri ariko dusubiye inyuma Paul Kagame niwe yahemukiye abanyamurenge abicishije na Rede Tabara yanza bampema Rede Tabara yavuye mu Burundi ibi nta muntu numwe atabizi kuko ivyo bizwi n'ibihugu byose ibaze umuntu azakugukiza kumbe yakwishe uruhendo iyi twigwaneho rero yarije ngo ije gushigikira abantu bari mu kuri tumaze kubisesangura tubishira habona barabona ko cyukuri bibishe ni kwa kuntu umuntu muna tujya muntu ari karangyajya mugahitamo na kugira ante mbo barasanye gucaga ubweje bararasanye kabisa baravuga ko ku mpande zose harabahasize ubuzima kandi atari bake ngo benshi aba ku ruhande rwa twigwaneho rwa M23 barahasize ubuzima navyumvise nubwo abanyarwanda u Rwanda ariko ruragerageza kwisigura rugirane mbega sori gato urabona ko bizokoroha mu gihe bamaze kubivuga kenshi baveyo ntibaveyo oya urumva nimwe nakubwiye by'amarobi Coucou les amis, murameze neza Soni Linkarlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri gwamenyo musumeno maso yinyana mbere ya byose reka murabona yuko ntari jenyene tukaje wendi behind muramubona uwo tuko turakorana c'est John Mabu amahoro cyane mahora y'Imana abane n'abantu bose badukurikirana amen badukurikirana kwizimbuga abantu mwaduhisemo kugira ngo tuze tubasesangurira ariko hari ikintu nabonye barakwiye kuduza agatege abantu badukurikirana bakwiye kuduza agatege kubera ko biboneka ko neza kandi tubabwira ko tumaze iminsi ku rubuga turi mu bihano bivanye n'amaripoti menshi abanyarwanda bagenda baradukorera badusabira ibihano muri za YouTube bagira niyo mpamvu mubona rimwe na rimwe hari igihe visibility zikata niyo mpamvu mubona kabisa tubicamo bino bintu nababwiye ko bino bintu ari urugamba rukomeye yaro ni urugamba rukomeye cyane hatwamo mu makese ya YouTube neza cyane baturega bagira hane ariko ntituzohagarika twarabivuze ntituzohagarika hama mbona yimudushigikira ni mu muryango dufise mukanda subscribe mugira amajeme kigano cyakuryoheye ugisangiza abantu kugira ngo ibintu tubashikiriza bibananye kugira nti kugenda neza cyane gose tubabwira ko turi live no kumugwa media kumugwa media ndabona bari kwaranaza kandi ku rubuga kumugwa media ifo bagende nabo nyine baro baro following kabisa na cyane imbere byose rero reka tuje mu kiganiro nyezina urazi ko jewe ntakunda guteba cyane reka tuje mu kiganiro nyezina twigwaneho na M23 bambikanye wabimenye nawe wambikanye ubundi we nicyo ndagukundira kabisa nicyo ndagukundira uri update cyane aho abasirikare batwigwaneho bashaka kuva nk'intambara kuko Kagame yarabasutse yarababeshe yabijeje ibintu bitariho yabijeje ibitangaza rero bamenye ukuri babonye ko hababa rero abasirikare batwigwaneho rero iki kintu rero kidusesangurira gute musesangurira je narabivuze kuva kera igihe bagambanira makanika Jwagambanira makanika wari umunsi wa mbere mbonye ko twigwaneho ibaye iki yigabuye bazi kugeza isaha twigwaneho irimo imice ingahe ibiri harabemera leta ya Kongo n'abatemera leta ya Kongo ubwo batemera leta ya Kongo no kuvuga ko bemera leta y'u Rwanda leta ya Kagame
murabona ko makanika bamwisha bamugambaniye cyane drone yaramurashe mu buryo budatahuritse kubera ko makanika wewe ntiyemera umugambi w'aba bagabo w'ibi binwa amaraso ndavuga u Rwanda RPF inkotanyi kubera ko bajya abantu murabizi nta muntu numwe abiyoboye bajya abantu n'abanwa amaraso barica bakora amaraso utirari ibintu bimeze gute cyo kibaranga uti ibintu bimeze gute na niyo mpamvu nshima kubona bino bintu twarabizanye ku mbuga ngurukana bumenyi ofete isi y'ubu aru ahantu igeze haratandukanye n'isi ya kera bino bitwara bivuze tubishira habona abantu turabugurura amaso that is why ubona bamwe na bamwe batanguye guhumuka amaso sivyo mu bisanzwe je nama nabivuze ino ntambara yaraheze ku muheto iriko igwanwa kidiplomasi hariho amarobingi ariko arakogwa n'ibihugu bibiri Kongo n'u Rwanda yego hariho amarobingi ariko arakora ahana hari yabagirante mbo turaza kuhagaruka no kuvuga iki M23 canke Kagame n'abasirikare biwe ntawe utazi ko yatangaje abwira isi yose ko agiye muri Kongo kugira ante gukiza abanyamurenge ariko dusubiye inyuma Paul Kagame niwe yahemukiye abanyamurenge abicishije na Rede Tabara yanza bampema Rede Tabara yavuye mu Burundi ibi nta muntu numwe atabizi kuko ivyo bizwi n'ibihugu byose ibaze umuntu azakugukiza kumbe yakwishe uruhendo yitwigwaneho rero yarije ngo ije gushigikira abantu bari mu kuri tumaze kubisesangura tubishira habona barabona ko cyukuri bibeshe sibyo ari beshe cyane kubera ko enda kwereke uyu Azarias Rubegwa igihe makanika yishwa Azarias Rubegwa u Rwanda rwamuhaye abasirikari baringa ibihumbi bibiri baza bamukingiye kuko unyari mu bagambaniye intwari yaba nyamurenge urumva uko abanyamurenge barafite igisirikare cyabo cyo kwikingira cyo kurinda amaka yabo cyo kugirane kugira ngo bataza kuvogera Kagame ashashaka kubindiza mu intambara ku nyungu ziwe rero urabona ko intambara muri Kongo kuni kiragenda bariko baricwa abandi bagirante no kuvuga leta ya Tshisekedi irarokonesa abanyamurenge nta leta ya Tshisekedi igeze igwanya abanyamurenge ntivyigeze bibaho ahubwo abanyamurenge bamwe barakoreshejwe bakoreshwa bagambaniwe n'aba bagabo babiri uyu Moise Nyarugabo bagambanirwa na Azarias Rubegwa bafise imiryango yiga Canada abandi Amerika urumva bashuka mu intambara rero abanyamurenge batahuye ukuri abanyamurenge bamwe bashaka kwiripotinga kwa Tshisekedi kugira ngo bashobore gusubizwa mu buzima busanzwe sivyo ari n'abasaba ikigongo bazosaba ikigongo kubera ko barahenzwe ni naho rero batari ko barahuriza ariko jewe nk'umusesanguzi bino bintu ndabihuza na systeme iriko ibera muri Rubaya ubundi Rubaya niyo point fort y'u Rwanda hajya u Rwanda ruri muri Kongo kubera Rubaya uyu mwanya rero amakuru ahari habwiwe n'amantene yanje hariho imizigo iri muri Rubaya y'abanyarwanda kubera ko izi za Masisi twaba twayivuze izi za Warikare izi za Rucuru n'ahandi nubuce bwari bufise abanyagihugu b'abanyarwanda bavuga n'ikinyarwanda urumva rero ubu bakungumani bari baragerageza kubirukana hehe aho hantu hose rero hariho amamari cyangwa inzahabu cyangwa iki zitegeza kuba exporte mu gihugu cy'u Rwanda urumva mugabo ubu mwanya M23 watwigwane iyi coalition yose na AFC iriko ikoresha ico bitwa gukiza utwanje urumva hariho idiri yaba bagabo babiri Azarias Rubegwa ko batari ko bahuriza ko imigabane cyangwa ubutunzi nahe naba
n'aba ba M23 canke na Kagame. Kagame niwe M23. Ya no kuvuga iki ni bariko bagira iki nuvuga iki gabasha no kuvuga bariko barashaka bariko bapfa ubutunzi. Nico gituma system ihagaze ku butunzi ku bumafya bariko bwera muri Rubaya. Ubusanzwe bako bapfinze habo. Ya mugabo nuko abo bagabo bato bariko barabizira. Aba batwigwane urabona ingene baguma bicwa barafatwa ku murango nijoro bama bariko barafatwa urumva twigwaneho na M23 usanzwe bari bamwe ariko bariko bacishamwo ikiriko kirabacishamwo ni Rubaya nta kindi abantu nibaronderera ahandi ngo niki uriko rarucishamwo n'amatungo kuko bajya abantu baremye akagwi ko kwiba muri Kongo yego nta muntu numwe yarimo ibi bintu niko bera muri Kongo kugira ngo bakize abakongomani urumva oya ahubwo bagiye kubica inyungu zabo nakagwi kamwe kariko karatera imbere abandi bariko barahashirira c'est ça la question bamwe bariko barakira abandi bariko barahashirira nuko bimeze yego ntugire ngo nibindi ngo bacanyemo kubera iki no bacanyemo kubera inda ni kwa kuntu umuntu muna tujya muntu ari karanjyaje mugahitamo na kugira ante mbo barasanye gucaga ubwejo bararasanye kabisa yego baravuga ko ku mpande zose harabahasize ubuzima kandi atari bake ngo benshi aba kurundi gwatwigwaneho gwa M23 barasize ubuzima yego mugabo ayandi makuru dufise nuko bariko barishikana benshi kuko warabonye byare abarenga amajana 200 barashoboye kwishikana twigwaneho M23 ni ya FC arende tabara wanashima bariko barishikana abarenga amajana 200 barishikanye kiganiro batwo twagikoze mu minsi yahera nuko ariko akandi kabazo Amerika yatanze itegeko yuko u Rwanda rutegerezwa kuva muri Kongo ivyo bintu bikaba vyashikirijwe Marcos Rubio na Marcos ni Marco uwo n'umunyabanga ni secrétaire général ni secrétaire ego umunyamabanga mukuru wa Amerika mbega navyumvise n'ubwo abanyarwanda u Rwanda ariko ragerageza kwisigura rugirani mbega sori gato urabona ko bizokoroha mu gihe bamaze kubivuga kenshi baveyo ntibaveyo oya urumva nimwe nakubwiye by'amarobine usanzwe iyi ntambara yaheze umunsi Trump umunsi bagiraniye amasezerano ya Washington hajya anya Amerika rejeje guhagarika iyi ntambara abana nivyo mutamenye mugabo iyo muhagaritse iyi ntambara ni bimwe je ngaruka bimwe ariko ndakubwira hajya ahantu hari haramaze kuba karima ku Rwanda twama twabivuze rero biraguye ahantu maze imyaka 30 kuhava fasile ntushobora kuhava vyoroshe rero babasavye kuva kera ko bokurayo ingabo urumva yego baguma bagira uko amarobingi urabona ko baguma bavuga bakiriye utuntu sinzi kumaze kubibona urumva hari utuntu twishi urabona ko mu minsi yahera abanyarwanda batanga kuvuga ngo uburundi bagomba gutere u Rwanda yari motive imwe ibemerera kugumayo urumva abarundi bari muri Kongo bagomba batera u Rwanda ni ya marobingi nakubwiye yego urumva mugabo nk'amahanga canke amakungu abari karabiraba akagira enquête akavuga akagira investigation akavuga ibintu nivyo urumva yego rero nico gituma ubu Marco Rubio yarigeze kuvuga ati ibi ni ibintu bigenda bifite ama procedure ivyihutirwa urumva vyihutirwa mugabo ubunya yongeye kugaruka Marco Rubio aravuga nti harageze yaho Amerika igirane bambaye u Rwanda rugirane ruva muri Kongo abakongomani bakaronka amahoro kubera ko na Amerika irikirahomba cyane wazi gituma irikirahomba kubera ko Amerika ifitanye amasezerano no gucuruza no gukorana urudandazwa na Kongo kandi ntishobora gukora urudandazwa ahantu hari umutekano muke aragenda yanse kugenda naho baramurasa urumva ni ku nguvu urumva mugabo abantu badukurikirana ni kugera itariki 30 avaro 30 M23 zo yavuye mu buce bwose urabona ko ubunyu Rwanda nago rutanguye kuvuga ngo nta kuntu ngo mwobwira ngo tuve muri Kongo ngo kandi ngo Kongo ngo hari ibintu tariki irubahiriza
ngwiguma ngo nubu ngo tugabaho ibitero ngo mu ntambara ibiki n'ibiki urumva none mu gihe bariyo niyo mpamvu bo batera mba ndakubwira yaru yego je nama nabivuze biragoye ku Rwanda gwobaho rutari muri Kongo wumvise umunyamabanga ingene yavuze nti kandi tuzogerageza kuverifya turabe ko Kongo itova aba M23 batogenda bamwe bakagenda bakiyambika yavuze M23 kumba ataribo abanyarwanda tuzoraba ko abanyarwanda bavuyeyo batazokuyambika impuzu z'aba M23 kumbe ataribo urumva rero ico kintu antuka naco nico bagiye kuca bakorera ukuvuga iki haje barashaka kugerageza utuma nyanga twose kugira ngo none president Kagame yarabujije abanyarwanda kurima ego yarabujije abanyarwanda korora ubu yanababujije no gusenga ego ubu nimba nibibazo byose none bazobaho amafaranga yose yahora aronka yahora ava mwaba bazungu ego abazungu nabo baramuhinyuye none wumva hamwe yoca ava muri Kongo complètement u Rwanda umva goca rubaho gute nibatwishura muri commentaire goca rubaho gute ntigoro nko rubaho nikibaho kabisa kijya gihugu gifise ibibazo bikomeye cyane niyo mpamvu FPR kuva muri Kongo niho kwiyahura izopfuma bazopfuma yikuza urusoro kandi rero kujya Kongo ishobora kuba ukurangira kwa FPR imisi mike ibi nabivuze ijya Kongo ishobora kuba ari iherezo rya FPR Kisekedi kubera ko yababereye indoto mbi bano bagabo ntibariko barashika ku ndoto zabo bajyama baravuga ati uyu mugabo araduhanze umugabo ava mu bakire umugabo atari bazi ko azina kimwe umugabo agizene yego aho nyene karabahanga so nukuvuga isango Amerika yavuze dusigaje kubona ikirora ngume bidadi zora ibintu biba hajya muri Kongo nuko reka tugushimire cyane Jermab dushimire abantu bose bakora dukurikirana bataragira share comment babikore cyane mugende no kumugwa media turi live naho nyine baza barakubitira kubera ko ibiganiro navyo nitugiye kubicisha hari byinshi cyane turabakunda gose tubamiza ku mutima kabisa so thank you so much Jermab thank you